ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 ndamukeza 2026 mwebwe mwese muriko muratwumviriza bamwe ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye imbere yo kwinjira mu idonido ry'amakuru mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ahagazeko. Miliyardi zirenga ijana mu mafaranga y'amarundi zarakoreshejwe mu gisata c'uburimyi kuva mu 2018 mu migambi ibiri irangurirwa mu ntara za Butanyerera na Buhumuza harabura ikivamwe. Bamwe mu banyagihugu bakavuga ko bamwe babivuga kuva kera ko intwaro ya CNDD-FDD ari y'abagugunyi bamwe ngo ntibavyumve. Iyo ntwaro idashobora guteza imbere abanyagihugu ikishinga kunyonora abarundi ngo barakwiye kuyisezerera. Mu gihe umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yerekana ikumira rifatiye ku bwoko n'intara ryaranze intwaro y'imbere ya CNDD-FDD kuva mu 1960 cane cane mu gisirikare c'u Burundi, abanyagihugu bari mu bamwumvise bamenyesha ko n'ubu intwaro ya CNDD-FDD ikoresha ubundi buryo igakumira bamwe mu Barundi. Hari n'ayandi mu mpera murakurikirana ikiganiro ineza y'Imana Dondo Dwemba z'umutima nije muriko murumva kuri mikro mu binga bw'ivyuma hari Robert Felix Rankunda kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Amafaranga arenga miliyardi ijana yarakoreshejwe ariko icavuyemwo ntikiboneka, aho ni mu gisata c'uburimyi mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi cane cane mu buraruko no mu buseruko Butanyerera na Buhumuza. Hari imigambi minini yari yitezwe ko guhindura ubuzima bw'abanyagihugu ariko nta cavuyemwo. Bamwe mu bashinga amateka bakaba badatahura ivyabaye n'ibiriko biba kugira amafaranga angana gutyo abe imfagusa. Ni mu gihe abanyagihugu bobo baraye bavyumvise babandanya kumenyesha yuko bamye basemerera kuva kera ko intwaro ya CNDD-FDD ari y'abagugunyi bamwe mu Barundi ntibavyumve, ngo none n'abategetsi bava muri CNDD-FDD ubwabo ngo baricarana bakabihanahana ko amakuru gusa mu nama nshingamateka ngo nta ngingo zifatwa. Ku bw'abanyagihugu amafaranga menshi muri ayo ngo yahereye mu mifuko y'abategetsi. Basaba abarundi kuva hasi basezerere intwaro y'abanyonyezi ngo kuko nizopfa iteje imbere abanyagihugu. Inkuru na Ninete Nonsi Mutoni. Ayo mafaranga yakoreshejwe mu migambi Patalebe na Padekayebe. Umugambi Patalebe wari waje ugamije guteza imbere uburimyi n'ubworozi kugira hongerezwe umwimbu n'inyungu z'abarimyi bifatanije no gukomeza umutekano w'ibifungurwa mu ntara za Butanyerera na Buhumuza. Umugambi Padekayebe nawo wari ugamije gukomeza uruhererekane mu bikorwa ivyimburwa n'amasoko yavyo mu burimyi n'ubworozi. Yompi yari yashigikiwe n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu nk'ibanki y'isi, ibanki y'iterambere ya Afrika BADE hamwe na FIDA. Mu bitabo ndangamugambi byose byari biteguwe neza. Hari hitezwe kubakwa ububiko bwo kwegeranirizamwo umwimbu uteza imbere ubworozi bugezweho na cane cane ubw'ingurube no gufata mu mugongo abarimyi mu buryo buboneka. Yamara ivyo vyizigiro ntibyahavuye ngo bibe bizima. Ubu inyubakwa zimwe zarubatswe ntizirahera, izindi ziza zarasenyutse, izindi nazo ntizikoreshwa na kimwe. Umugambi Patalebe watanguye mu 2018 wari utegekanijwe kurangira mu 2023 ariko n'ubu uracabandanya. Na Padekayebe ni nkuko wari utegekanijwe hagati y'2021 n'2024 nturarangira. Kuri uyu wa 29 ndamukiza 2026 imbere y'abashinga amateka umushikiranganje ajejwe uburimyi Karinimba Rushimana yarasiguye zimwe mu ntambamyi. Yavuze ko hari abakozi badahembwa, ukutumvikana no kudahuza kukungena ibikorwa guhindagura kenshi abajejwe imigambi hamwe rero n'itunganywa ribi ry'ibikorwa. Ingaruka nazo ngo ntizabuze gushika.
hari nk'ibikorwa byari bitegekanijwe kumara amezi 10 ariko ubu bigeze hafi imyaka 3 bitarahera kandi atakintu gifatika biratanga. Kandi sivyo gusa, abashinga amateka barabajije umushikiranganji Karinimba Rushimana n'ibindi bibazo bihambaye nk'uturorero amafaranga avugwa ntahura. Hariho bavuga miliyaradi 90 hanyuma bagahindura bakavuga miliyaradi 44 atansiguro itomoye. Inyubako zubakwa nabi zigasenyuka mu kanyisase. Amafaranga akoreshwa mu bintu bitari bitegekanijwe yo gute. Tukabibutsa ko uko kunanirwa kw'iyo migambi atari by'ubu nyene. Muri Mukakari 2025 wari umushikiranganji w'ubutunzi Nestor Ntahontuye hamwe n'ububurimyi baragiye kuraba aho iyo migambi igeze. Basanze inoti irenga miliyaradi 100 yaramaze gukoreshwa ariko inyubakwa nyinshi zidakoreshwa ico zagenewe, izindi zimaze no gusenyuka. Abanyagihugu baraye bavyumvise babandanya kumenyesha yuko bamye basemerera kuva kera ko intwaro ya CNDD-FDD ari y'abagugunyi. Bamwe mu Barundi ntibavyumve ngo none n'abategetsi bava muri CNDD-FDD ubwabo baricarana bakabihanahana ko amakuru gusa mu nama nshingamateka nta ngingo zifatwa. Kubw'abanyagihugu amafaranga menshi muri ayo yahereye mu mifuko y'abategetsi. Basaba Abarundi kuva hasi basezerera intwaro y'abanyonyezi ngo kuko ntizopfa iteje imbere abanyagihugu. General de Brigade Baratuza Gaspari avugira igisirikare c'u Burundi arashinga intahe yikumirana ryaranze intwaro z'imbere y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Atangura avuga uko yari yaranse kwiga kubera ubwicanyi bwakorewe abahutu bize mu 1972 mu nyuma gondojwe na se ariga ariko ahura n'ikibazo cyo gukumirwa n'umwarimu amuhoye ubwoko bwiwe bituma aja kwiga ku ishure riri kure cyane iyo muhira. Hari mu kiganiro cyatunganijwe n'umugwi witwa ko ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVR cyabereye Ingozi mu ntara ya Butanyerera kuwa 24 Ndamukiza 2026, aho ashaka kwerekana ko ikumira rishingiye ku bwoko n'intara mu gisirikare c'u Burundi ryatanguranye n'ishingwa ry'igisirikare mu mwaka w'1960. General de Brigade Baratuza Gaspari ndashimye cyane abagize izanakura rero bavuzemo n'ikumirana canke ihohoterwa ryo ryabaye mu gisirikare c'u Burundi kuva gitangwe gushingwa mu 1960. Rero intara mvukamwo n'iya kera bita Mwaro mwagize ikibazo n'umwana muto mu 1972 nari imyaka 6 uburyo nari nshibwe nabona ibiba nuko kubera ibyabaye abantu bari bazi nize barabishe bumva ko babaze hamwe n'abakomeza bari bafite amahera. Nshangire ikibazo je natanguye intebe mu 1974 imyaka 8 yaba bikenda. Ndashimira papa mugabo yangubise kuyanze ku ishuri yangubise gusa kuna inansi natinyize nyene ko wize ucupa rero asanga sinagiye ku ishuri muganga amuhenda nanjye nagiye kuragira ndateba ndagenda mukugwanje bariga mukugwanje mukuru ibiye by'ukuri amasertifika byaramubaye mugabo yaratoye konguru barabimunyaga barahezwa bahindura izina yitwa Nizigama Victor bashobora umukobwa bamwita Nizigama batosha igihugu kinsu bwiwe hanyuma aragenda mugabo ntiyerewe kuko ntiyabandanije ngo amenye amashuri ya munani nibacegisha vu areka kwiga aceza mu gisirikare umusirikare mutoya. Rero jewe nagiye nkurikira ndaguma ndamuraba ntiyihoye mugabo bizamushikirana yarabwe mugabo biranga yuko abandanya amashuri. Jewe changira umutima none kwiga ubundi nzome mu mwaka wa mbere mu mwaka wa gatanu mugabo natangiye niga ku kilometero kimwe ishuri yitwa Nyamugari. Iryo shuri yaratora cyane konguru yigeze gutora ko abanyeshuri 25 konguru barishugiye
hanyuma ngeze mu mwaka wa gatanu nzi yuko niga mu mwaka wa gatandatu umwigisha yigisha wa gatandatu y'umunyarwanda yitwa Nkubanyabazira Ernest ntakiriho yashyize mu wa gatandatu aranyigisha ndi umwe acantora agira ati wowe ntushobora kwiga ngaha ucanshira ku ishuri iri ku birometero 10 ahantu hita ikora ikimeza Nyarucanga uwo munsi narakorera Musozi abo twari tumenyeranye ku ishuri basigaye ngaho nanjye ndabara ngiye kure ahantu kamenyereye nagize imyaka hafi 14 mu nyuma papa arambwira ati mwana genda nta ngorane ubundi akeneye ko wiga kuko watanguye ukuze cyane kuri iyo shuri yo ku birometero 10 cyatura ko benshi umwaka wa mbere sinatoye konkuru ndadubura nasoma ndasaba ikibanza papa yansabira kwa directeur araronka ikibanza umugabo wa mwigisha asubira kunana umunsi wa mbere nahatonze wa kabiri yagize ati sura ko yashuri acaransubizayo candagenda ntangorane ndashindiriya uwo mwaka twatuye turi babiri mu banyeshuri 52 cyangwa wa mbere n'amanota menshi 76 barabira amanota 38 cyangwa kwiga rero ku ishuri ndabigisha ene economie d'orite yagenda ko abana bazubwe yigisha babiri gihe bakopera niki cyaniga imyaka yose nta discrimination yo kuba muri cyo gihe Baratuza Gaspari abandanya yerekana uko iryo kumira yarisanze mu gisirikare c'u Burundi amaze guheza amashure yisumbuye ivyo abahutu babwirwa bari mu gisirikare ku ntwaro y'imbere y'abasended FDD byabatera intuntu n'agahinda imbere y'akabaye 8 sura kubivuga mbega marangana dukoze ko cyane mugo yaraduhaye ikigo cyatanga kuguruka ni 8 nabonye muri amashuri n'amanota meza ngikanze kugerageza impano ingabirana mu kuja mu gisoda nawe nasezeye kese uwo mukuru wanje yamusoda muto namwe bari ngikanze kugerageza muri Islam sinzi ko bizokunda umunsi ndakuyarikisha ubu neza rimwe bavuga barakubaza bati mbega urafise umuntu amushiki n'ingorane twosheba tukabwira cyanabaza ati umuntu yitwa gutameze gute ngo n'intwaza ngabo mu bice bashaka kubona kubaza yuko ufise ico no kwita umukitero umudazango cy'umutwe ntantwaza ngabo nimwe yiva mu karere n'umbereyemo ndamubaza nti umusirikare mutoya nagomba kuvuga transfer ico gihe yakuriga kumbu yari kaporari baraba nyabo no bivuga ahubwo no abanyuwe ntarinjira ndasubira ndabaza nti n'ubu umusivile hari ico barijijanye yandika na crayon yandika futa arabona yuko muze ashambaza ikintu kimwe ati none uba warigeze kuba muri mu ndindezo organize party iprona naho kuri nari muri jere bakabatoza basanga nivyo ashabona kunyandika umutitero mukanambutse uvuga yuko 89 niho hatanga kuba abahutu bambere binje mu gisirikare iscam kuko banyangoma baraje bazanye abavuye Burundi yigishije yavuze ati abanda bazi biharo nje ndabigishije batinjiye umugambi w'amahoro ndubandana abo ni mubandiye ko niwe twandiye ko mu kwinjira naye hamiza bigoye kwe bashobora bona babaye bambere barakosora tubona kwinjira ngo hari abandi yazanye yangoma yagize ati ayo barumva yose bategwa kwinjira kuje mu zoma bakosoye nabi turinjira turatangura imigigwa aho byagoranye rero ngeze twafata twigamo hari amafakita abiri science économique na science fondamentale yaro na yize science B abandi bakiga A ya science fondamentale B ubimwe fondamentale udakwije bashobora kugurura buno nyine ko tubagora bashobora fata bashaka dukwita muri science fondamentale wewe wize science fondamentale katwara hari abaza bazi ko zotwara bakadukurikirana baravuga bati amanota waronse 85% yari 17 sur 20 bati uzoje ubandanya kwiga troisième cycle muri États-Unis
urihiwe na union européenne ubu rero hatangwa kumenyekana prime d'ingénieur ico gihe nari kuri terre barayinyima muga ngiye muri base présidentielle baciye bayishira ko baciye bagira ubwoba bona yo office d'ordonnance wa président sanabura kuboneka akarengane gashiragabanuka n'itegeko ndayironka muri 2005 hanyuma discrimination yagabanutse ukebuke mugabe imbere y'igihe murumva yuko bitari byoroshe mugabo ikindi nanibagiye nuko muri ibintu tucinjira muri scam niho naboneye yuko batora hagiye muri rite d'initiation byize abahutu n'abatutsi ntabwo bari imenyere mugabo baraza bakakubaza urinde byowaki bavuga izina ngo yavuga ubwoko peut-être Hutu, le Kafra n'est pas ici. C'était traumatisant. Là, on va faire une nouvelle Nigiri, c'est pas ici. C'était pour mon affaire, je vous ai Nigiri. Bangaruye mu mwembe kwe. Hagati aho abanyagihugu bumvise iyo ntahe yabaratuza Gaspari bavuga ko ikumira ryaranze intwaro y'imbere ya CNDD-FDD ari naryo riranga intwaro ya CNDD-FDD naho bidakorwa co kimwe bakaba basaba abarundi bose kudasamazwa n'imvugo z'abasavye b'ubutegetsi bukomoka kuri CNDD-FDD bashaka kwerekana ko iyo ntwaro ikora ibikora inka kandi ari kinyoma kubwabo abatutsi batwaye nabi abarundi barababonye abahutu bariko batwara nabi bariko bababona abarundi ubu ngo barakeneye umurundi w'ijunja n'ijambo ahumuriza abarundi bose akarandura mu gihugu ikumirana iryo ari ryo ryose. Ivyo Gaspari Baratuza avugira igisirikare c'Uburundi ariko aravuga vyikumirana vyabaye ku ntwaro za kera za Uprona iryo kumirana niryo ririko riraba n'uyu munsi ku ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD nimba Uprona ubutegetsi bwayo bwarakumira abahutu muri ibi na biriya harimo n'igisirikare n'uyu munsi CNDD-FDD irakumira bamwe n'abandi harimwo abihora ubwoko harimwo abihora ivyiyumviro vya politike. Gaspari Baratuza aravuga ko imbere ya 1989 intwaro zari zihari zakumira abahutu mu gisirikare na cane cane muri ISCAM. Uyu munsi aho nyene mu gisirikare ntiyoshobora guhayagiza yuko CNDD-FDD idakumira abantu aho muri ISCAM bavuga ntiyoshobora kuvuga ko CNDD-FDD idakumira abarundi bamwe utarimbonera kure kugira ngo honyene wemererwe kwandikwa kugira ngo uzokore ikibazo n'ingorane baramutse bakwanditse ugakora ikibazo ukaba mu bambere utarimbonera kure kugira ngo bazokwemerere kwinjira muri iyo ISCAM n'ikibazo mwumva none bitandukaniye hehe n'iryo kumirana ryabaye ku ntwaro z'imbere muri 1989. Uyu munsi kugira ngo umunyeshure aronke bourse yo kuja kwiga inyuma y'igihugu atari imbonera kure atavyawe n'umusenedede-FDD bita w'indani iyo bourse uwo munyeshure arayironka gute aravugirwa nande ko vyose uko Uprona yabikora uko ubutegetsi bwabikora niko n'abandi bariko barabikora. Uyu munsi abakora akazi ka leta atari abanywanyi ba CNDD-FDD bafise abayobozi b'abasenedede-FDD ni bangahe birirwa baraturubikwa baba abo bahutu birirwa baraturubikwa n'abahutu ngo nuko batari muri CNDD-FDD bangana gute bakabatuka ku kazi bakabafata nabi bakagira iki. Uyu munsi Baratuza yavuga ngo ivyo bintu vyarahavuye abari mu kazi ka leta birirwa barahabwa amamitation ngo nuko batari muri CNDD-FDD bakabakura hafi y'imiryango yabo nk'uko Baratuza bamukuye mu ishure rya hafi akaja kwiga mu ishure rya kure. Abo bakozi ba leta bangana gute baba abahutu baba abatutsi birirwa barangazwa mu kazi guca hagenda hariya ngo nibubereye kuja hariya mu kibanza ciwe bakahazana umusenedede-FDD kandi ata makosa y'akazi yakoze canke ata gihano nk'ico yategerezwa kuronka mu kazi ka leta bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Barundi kazi
Baratuza ntiyoshinga intaha ashaka kwerekana yuko ivyo vyose vyahavuye. Ikumirana ryari rihari ku ntwaro y'umugambwe iprona n'ubu niryo rihari muri CNDD-FDD, ariko bigakorwa mu bundi buryo. Nimba ku ntwaro z'umugambwe iprona harashoboye kuboneka abarundi bicwa ari benshi mu kiringo kimwe, ubu CNDD-FDD yahinduye umukenyuro, ubwicanyi irabukora mugabo igakora kamwe kamwe. Ntibama bariko baricwa. Ubusa umushikiranganji Gabi Bugaga yaraye agandaguwe. Nta banyagihugu birirwa baricwa, nta banyagihugu birirwa baranyuruzwa bakagandagurwa bakaburirwa irengero. Ababo ntibarire ntibagandare bakicwa n'intonto n'agahinda. Nta bapfungirwa ubusa bahogwa ibi na biriya ngo nuko atari CNDD-FDD. CNDD-FDD bafatwa mu makosa akomeye cyane ntibapfungwe. Hasha abantu umushinga amateka ivyo yafatanywe abandi barabifatanwa agatuma baca no mu gasho iminsi mikeyi, ariko ubu ntivyabaye. Ivyo vyose vyaranze intwaro Gaspard Baratuza ariko aravuga, nivyo biranga n'intwaro ya CNDD-FDD. Rero ico no kwisabira abarundi, ntitubandanye dusamazwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ntitubandanye dusamazwa n'abasavyi b'ubwo butegetsi baguma babuhayagiza kugira bagume muri vya bibanza vyiza bironderera. Abarundi natwe tugowe bakibaza ko tutabibona. Nimuze rero duve hasi duhaguruke, ubwo butegetsi bwigenza gutyo, iyo ngendo imeze gutyo, turondere umugabo w'ijunja n'ijambo cyangwa umupfasoni w'ijunja n'ijambo, kuko abatutsi batwaye nabi twarababonye, abahutu bariko baradutwara nabi twababonye. Rero dukeneye indongozi nziza irengera ivyo vyose. Iryo kumirana ryabaye ku ntwaro z'abatutsi, iryo kumirana riko riraba ku ntwaro z'abahutu. Uwo muntu abisukemwo mabisi yunga abarundi, maze twubaka uburundi bwacu butera imbere. Mu buhinga bw'ivyuma babanze badumerera amate, inyuma y'akaruhuko gato duce twinjira mu mwanya uhariwe ikiganiro. Umukama aramubwira ati, mwebwe abafarizayo mutyorora ugwato n'inkoko inyuma gusa, ariko imbere mwuzuye ubusuma no bubisha. Ayo namwe muyagize ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Luka, ikigabane ca 11 umurongo wa 39 n'uwa 40. Ikiganiro ineza y'Imana c'uyu munsi, igenekerezo rya 30 ndamukiza 2026 kija gushimikirako, gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu mu Gitegabiri. Mukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi Luka, igice ca 11 umurongo wa 39 n'uwa 40. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu aramubwira aterega mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe n'inkoko, ariko imbere muri mwebwe mwuzuye ubwambuzi n'ububi. Mwabijujumu yaremye urukoba si yaremye n'imbere. Ndasubiramwo, umwami Yesu aramubwira aterega mwebwe abafarisayo mwoza inyuma y'igikombe n'inkoko, ariko imbere muri mwebwe mwuzuye ubwambuzi n'ububi. Mwabijujumu yaremye urukoba si yaremye n'imbere. Imana mw'ijuru bitabare cane. Iki mugenzi uri kuranyumviriza mw'iri jambo ry'Imana ubuse twasangira kuri uyu munsi, rivuga ngo ijisho ry'Imana ribona hose ntaho ryihisha. Imana yacu ishimwe. Uyu rero yari umwami Yesu Kristo, aho yariko arigisha abantu, ariko yitegereje mu bantu yariko arigisha, abona harimo abantu bari biyorobetse, baje nk'abantu beza, baje nk'abantu baje kumwumviriza, baje biyerekana ko ari abantu bazima, ariko wewe aravye ibyino mu mitima yabo abona n'abantu babi cane, bafise ibyiyumviro bibi, bafise ubugome, bafise ubwicanyi muri bo. Niko rero kubabwira aya majambo. Imana yacu nishimwe. Icyo nshimira umwami Yesu, ntiyahisha, ntiyatinya abantu ngo nibihangange, yaritegereza akabona abantu bakomeye cane, ariko akavugisha ukuri.
ntiyabera kandi na n'uyu munsi ntabera. Mana yacu nishimwe cane. Araheza rero ababwiza ukuri kugira ngo n'abantu bari bahari bamenye neza yuko abantu bari kumwe ari abantu babiyobekako cane, ari abantu bashobora kubagirira nabi, nubwo bigaragaza nk'abantu bazima, nubwo biyerekana nk'uko umengana abantu beza, nubwo mu maso yabo batwenga, bakambara neza, bakambara nk'abakozi b'Imana, ariko mu mitima yabo hari harimo ubugome. Mana yacu nishimwe cane. Yesu rero ababwiza ukuri, arababwira ati mwebwe mwiyerekana inyuma ku myambarire yanyu, ku mibiri yanyu, mu maso yanyu, mukerekana ko muri abantu beza, ariko indani mu mitima yanyu mwuzuye ubwambuzi, mwuzuye ubwicanyi, mwuzuye akarenganyo. Mana yacu nishimwe cyane, kandi umwami Yesu Kristo ahabwa icubahiro. Niko bimeze na n'uyu munsi. Erega Yesu arabona hose, n'ubwina mu mutima arahabona. Yewe wa muntu winyegeza, ukereka abantu bose yuko uri umuntu mwiza ubakunda, ukereka abantu bose yuko ugomba kubafasha, yuko uriko urabashakira ineza, yuko uriko urabifuriza ineza, ariko mu mutima wawe harimwo ubugome, harimwo ubwicanyi, harimwo ubusuma, harimwo inzigo n'ishari, harimwo amacakubiri y'ubwoko. Nagira nkubwire ngo umwami Yesu arakubona, ntawe womwihisha. Ivyo ukora byose arabibona, inama ukora mu kinyegero arazibona. Mana mwijuru utabare cane. Ntawe kwihisha ijisho ry'Imana, ntawe kwihisha umwami Yesu arabona hose. Naho ubona umenga uyu munsi aracecetse, ariko nagira nkubwire ngo igihe kimwe nk'uko ijambo ryiwe ribivuga ngo murabikora ngaceceka, murabikora ngahora, bari ku munsi umwe ngo nzobishira ku mugaragaro imbere y'amaso y'abantu bose. Mana utabare cane. Ibikorwa mw'ijoro umwami Yesu arabibona, ibikorwa ku mutaga umwami Yesu arabibona, ibikorerwa mu mazu y'abantu umwami Yesu arabibona, inama zikorwa rwihishwa umwami Yesu arazibona, izikorerwa mu mashamba umwami Yesu arazibona. Nta kintu na kimwe gikorwa munsi y'izuba umwami Yesu atazi. Niyo mpamvu udakwiye kwihisha, ahubwo ico baciza kora ibigororotse ubishimwa n'umwami Yesu. Mana mwijuru yatabara cyane. Muri kino gihe rero abantu baraharaye kuja ku mateleviziyo, kuja kumbonesha kure, bakiyerekana ko abantu bakora ibikorwa vyiza, ariko tukiragira yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icukuryo kwawe gutanze ku bamfu ikuze kukimenye. Ariko uyu munsi umuntu arahagurukana ikiro kimwe cy'ibiharage n'ikiro kimwe c'ifu n'ikiro kimwe c'umuceri, akagenda bagiye gufasha abantu, yarangiza agahamagara abajurnaliste nka 50 bose bakaza gufotora ikiro kimwe, ariko araha umuntu kugira ngo bigaragare yuko bamugira neza, akunda abantu bose. Mana mwijuru utabare cyane. Ubwo n'ubufarisayo uhagarara ku bimenyesha makuru, ukiyerekana, ugategura imigambi utazoshitsa, wemerera abantu utazoyishitsa. Umenye yuko ugereranywa n'abafarisayo. Mana mwijuru utabare cyane. Ugereranywa n'abafarisayo. Mana utabare cyane. Ariko nagira nkubwire ngo kora iciza ata muntu n'umwe urize guhamagara, ugikore mwibanga. Mana yacu nishimwe cyane. Ata wundi muntu arinze kubimenya, ata wundi muntu urize kugisha inama, ariko icyo umutima wawe ukubwira gukora ciza aba ari cyo ukora. Mana yo mwijuru utabare cyane, kandi Mana yacu nihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tereze kugeza ku mazi tuzongera kubibona, ariko naho ritubwira ngo hamagara abamenyesha amakuru n'amakamera, maze uhamagara abantu ubahereza ibintu kugira ngo wamamare. Oya, icoma wowe ushaka kwamamara, ukamamara mu mirimo y'Imana, ukamamara mu bikorwa vyiza. Mana yacu nishimwe cyane. Erega iyi mirimo dukora tuzoyihemberwa. Ivyo ukora mw'isi bizima, ivyo ukora bivuye ku mutima, atari kugira ngo ushimishe abantu, ariko ukabikora kugira ngo ushimishe Imana, kugira ngo Imana bayihabwe icubahiro. Umenye ngo birandikwa. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu ababwiza ukuri, ababwira ngo mwebwe abafarisayo mwiyerekana inyuma ko muri abantu beza, ariko mu mitima yanyu mwuzuye uburyarya, mwuzuye ubugumbe, mwuzuye ubwambuzi, mwuzuye inzigo n'ishari. Mana yacu nishimwe cyane, kandi dutabare. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi, nagira nkubwire ngo ijisho ry'Imana rirabona, ribona hose, nta na hamwe woryihisha. Mana yacu nishimwe cyane, kandi ibyo ukora uyu munsi birandikwa. Ibyo ukora habona, ibyo ukora mw'ijoro, byaba byiza byaba bibi, birandikwa. Mana yacu dutabare cyane. Ese icompa muri kino gihe umwaka ugiye kurangira, ukabanza ukicara ahantu ukiyumvira ibyo wakoze umwaka wose ugiye kurangira, ari byiza ukabishimira Imana,
ariko ari bibi ugaca bugufi ukavuga ngo Mana ndashaka umwaka ugiye gutangura ntuzobe nk'uwo ndangije. Imana ishimwe cyane, hakwiye kubaho evaluation. Gukora evaluation ukavuga ngo muri uyu mwaka nakoze gutya na gutya, ndashaka rero Imana yo mw'ijuru inkomereze mu byiza nakoze muri uyu mwaka ugiye kurangira, mu byiza umwaka ugiye gutangura nze ndabikomeza, ariko mu byo nakoze bibi mu mwaka ugiye kurangira Imana izimfashe sindabikora umwaka ugiye gutangura. Imana yacu itabare cyane. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ni ijambo ry'Imana n'ubuse twosangira kuri uyu munsi bivuga ngo ijisho ry'Imana ribona hose ntawe ryihisha. Ibyo umuntu byose agenda akora birandikwa, byaba byiza byaba bibi birandikwa. Niyo mpamvu nakubwira ngo hinduka kugira ngo umwaka ugiye kuza uzobe umwaka mwiza kuri wowe. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, nawe aho uri ubwira Imana igukomereza amaboko mu byo wakoze byiza mwaka tugiye kurangiza, kugira ngo mu tugiye gutangura uzoshize gukora ibyiza, ariko bibi uzobihagarike. Imana yacu nishimwe cyane. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, ndagushimiye, ngushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi n'imbabazi zawe nyinshi. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ndagushimiye kuri Imana y'urukundo, ndagushimiye kubw'iri jambo mpaye kuri uyu munsi kugira ngo nshikirize ubwoko bwawe bari hirya no hino ku isi. None rero nyemerera Mwami ugire neza umuntu wese aryumvise, kandi uhindure ibyanse guhinduka muri we mu izina rya Yesu Kristo. Mana ugira neza, Mana y'icubahiro, ndakwinginze Mwami uhindure ibyanse guhinduka muri uyu mwaka tugiye kurangiza, maze nyakubahwa umwaka tugiye gutangira uzaba umwaka w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro muri byose, senze nizera kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom. Mwebwe mwese mwarimo duteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru n'ikiganiro mwateguriwe. Ndakengurukiye n'ababibateguriye bose bakongera bagafasha kugira bibashikire, harimwo uwuri mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibandanye kubazigama, ndabike banuye, naho mu makuru yacu azokurikira Imana ikidutije ubuzima.